Hello guys, nizere ko mumeze fresh aho mwe wese aherereye. Ni jewe nyene Obama ngarutse kuri ya channel yanyu ibigezweho kuri telefone, ndaje ndabazaniye icigwa c'ukuntu woshobora guhindura Facebook yawe isanzwe ukayihindura nka page, Facebook page. Donc ico nico cigwa nabateguriye uno musi. Mubona nk'akarorero jewe iyi ni Facebook account isanzwe murabibona, ifise abami igihumbi n'amajana 850. Ndibaza ngaha muca mubibona 1850 ami. Rero nje kubereka ukuntu aba ba ami ufise, donc n'abantu bagusavye ubugenzi ngaha bohinduka aba followers. Okay, mugumane rero nanje gushika inyuma ya video kugira mubone ico cigwa nabateguriye. So ukaba utarabikora rero nagira ndagusabe ukore kuri subscribe ngaha hepfo, uca ukora no ku gakengeri, uca ugira no kuri tute canke all kugira izi video z'ubwenge tuza turabaha ntizize zirabacika. So nimubanze mufashe rero mubikore kugira tubandanye na trick y'uno musi nabateguriye. So nizere rero ko mwahejeje kubikora nta gutevya. Ukuntu Facebook isanzwe woyihindura page nk'akarorero banze ndabereke jewe nk'iyi ni Facebook account yiwanje, murabona ko nayihinduye page nuko iza kuza imeze. Donc urabona abanabami ngaha abanabami 5500 bahindutse aba followers. Aba nabo 1.2.1k following nabo nkurikirana jewe. Okay, rero mugumane nanje murabe iki cigwa c'ubwenge nabateguriye. So aha rero urinjira kuri Facebook account yiwawe isanzwe ushaka kubigirako. Aka kantu rero ntaribagira, aka kantu karabafasha mu kurenza aba ami 5000. Ndibaza ababizi murabizi yuko kuri Facebook tutarenza abami 5000. Iyo urengeje abami 5000 no kuvuga nta bandi usubira guha ubugenzi. Aka kantu rero karagufasha kurenza abami 5000. Je murabona ko nari ko ngeze ku 5500 barengako. So aha rero nta gutevya, uraza kuri Facebook account yiwawe wiconnecte, hama wiconnecte uca uza ngaha ku gafoto gatoyi. Kuri ako gafoto gatoyi niho uca wemeza. Okay, aha umaze kwemeza ngaha ku gafoto gatoyi uca uza ngaha ku tuburungu dutatu, tuburungu dutatu ngaha niho uca wemeza. So aha rero uca ushikira ngaha, uca ugira ngaha kuri kuri active le mode professionnel. Nukuvuga murabibona ni active le mode professionnel. Aha Facebook yiwanje iri mu gifaransa, muze kuyigora namwe muyishire mu gifaransa kugira tuze kugenda etape par etape. So aha rero uca wemeza ngaha kuri active le mode professionnel. Hama ugeza aha uca wemeza kuri active. Aha kuri active aha rero uca ugira ngaha kuri termine ibiba bikuzaniye. Aha kuri termine niho duca twemeza. Okay guys, murabona yuko jewe ngeze kuri sika followers. Ni kuvuga mwari mwabonye ubwa mbere ko bari ababone babone donc barabami 1850, ariko murabona yuko ngeze kuri sika ndabihinduye uku. Ati rero aho kwibaza ati vyagenze gute ko bwa mbere wari ufise ababone 1850 ariko uhinduye page igaciba bagaca baba 6000. Nemeze ko mubirabe neza, ubona ko ari 6098. Ukuvuga bagira bakwire 6000.1. Murabibona ngaha. Donc murabibona aha rero igituma jewe babaye benshi ni abantu bansavye ubugenzi sinabakonfirime. Donc murabona ni benshi bansavye ubugenzi ntahaye ubugenzi, niyo mpamvu rero baciye baba benshi. Aka kantu rero murabona ko ari akantu k'ubwenge kagufasha kugira Facebook yawe ise nka page. Aha iyo urashobora no kuyigurisha. Donc umuntu
arabona, urabona ko ngaha ubona ko ari page. Hariho akandi kantu nako woca uhindura, akantu woca uhindura ngaha ni aka kantu ka création digitale. Aka kantu kenshi abantu baca babona yuko wagize iyi systeme yari fibi isanzwe uca uyihindura page. Reka aha uca wemezako, donc ukemezako. Sorry, reka duce ngaha kuri apropos. Kubo Facebook ziri mu congereza muza gusanga handitse about. Aha kuri apropos, hama uca uza aha musi uca ugira ngaha kuri profile ka création digitale. Reka turabe duca aha musi guys, reka duce no musi kuri apropos. Hama rero uca uza aha kuri création digitale, aha uce wedita. Aha rero urashobora kugira artiste, entraite, murabibona, blogging, murabona ikomedi ukaza urayishirako, donc ikaba nka page nyene, page iri officielle, cyangwa ukagira entrepreneur, biravana n'ivyo ushaka. Reka je nk'ubu ngire kandabe nk'ubu jiyo ngira mwizi, uraza gucagura iyo ushaka nta na kimwe. Reka je nk'ubu ngire ngaha kuri artiste, aha kangire kuri artiste. Aha uca ugira ngaha musi kuri enregistre, hama tayari mubona yuko yabaye artiste. Hinge subire nje no murabe cengira refresh. Okay, murabona ko yabaye artiste. Murabona yuko ngaha ata muntu yobona yuko yari yantuze, yari ya Facebook account isanzwe. Aha rero ikintu kizotuma ababone bawe baba benshi nukuza urasaba ubugenzi abantu ukoresheje kwajuta. Urashobora kwajuta nko mu bantu bahaye amalike nk'umuntu, ugaca ugenda urabajuta, nawe uca ufyonda nko ngaha aka kantu kuri aha hantu ubona abantu bamuhaye amajeme bose nk'uku. Aha ushobora gusangaho utuntu two kwajuta, donc kusaba ubuwami abantu ngaha. Je nuko tutazi, ntituri ku ma Facebook yose, oya wowe gusa uraza kubigira urabe ko baje kaji wawe. Aha rero urashobora kwajuta aba usanga ino, donc ino je ni benshi cane abantu ntahaye ubugenzi. Niyo mpamvu donc murabizi bijya vyo kwajuta abantu mukabasaba ubugenzi, rero bo baragukonfirima, ariko wewe bobo ababugusavye ntububaha. Rero iyo niyo trick y'ubwenge nari nabazaniye uno musi. Mubandanye kunshigikira gukora subscribe. Facebook ni ibigezweho kuri telefone, wandika ibigezweho kuri telefone, ucu ukora kuri follow canke suivre, biravana n'ururimi Facebook yawe irimo. So ciao rero, iyi niyo trick y'ubwenge nari nabateguriye. Ntimwibagire gukora like, mukore comment, mutibagiye no gukora partage ariyo share guys, kugira ibi vyigwa tubaha bishikire n'abantu benshi. Mu partage mu ma group ya WhatsApp. So nuko rero tuzosubira muri video ikurikira. Thanks for watching.